Bakunzi ba Radio Maria Burundi, Jugimani wacu, Jugimani wanyu, ni mugira amahoro ya Kristo. Kanika kanya huzirikanira hamwe ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi wa kane, turi mu ndwi ya 10 yo mu gihe gisanzwe. Mu nkuru nziza, Yezu aduhamagarira kubaha ubuzima bwa bagenzi bacu. Ngaho twakuye ibisomwa vy'eranda vy'uno munsi. Igisomwa ca mbere cavuye mu ikete rya kabiri umutumwa Paulo yandikiye abanyakorenti, kabane ca gatatu kuva ku murongo wa 15 gushika ku kigabane ca kane umurongo wa mbere n'uwa gatatu gushika kwa gatandatu. Izaburi ni ya 84 na inkuru nziza ni yashikirijwe na Matayo kigabane ca gatanu kuva ku murongo wa 20 gushika kwa 26. Dutega amatwi umukama Imana tuyagira ijambo ryiwe. Ivyo dusoma mw'ibaruwa rya kabiri umutumwa Paulo yandikiye abakorenti. Inshuti zanje, gushika n'ubu iyo basoma ivya Musa, icitwikiro kiguma mu mishaha yabo. Ariko igihe umuntu ahindukiriye umukama, nico citwikiro kihava. None rero umukama niwe mutima, bisubiye ahari mutima w'umukama niho umwidegemvyo uba. Tweho abasuku bisezerano nshasha ntidutegerezwa gushira icitwikiro mu maso nka Musa. Turerekana twese ubuninahazwa bw'umukama, kandi twama duhinduka mu gashusho kiwe mu kwama turushiriza kuninahazwa, kubera umukama ari we mutima adukoreramwo. Nico gituma muri ubwo butumwa twahawe ku kigongwe Imana idufitiye, ntidutirigana, ntiduterwa n'isoni ngo dukore twidohora, ntitugendere mu bugunge mu gufundika ijambo ry'Imana, ariko ukugaragaza ukuri niko kudutuma twishima ngo umuntu wese atwagirize imbere y'Imana. None rero inkuru nziza niyanyegezwa, iranyegezwa abazimiye, bamwe nyene ikimana c'iyisi cajimije ivyiyumviro, kugira ngo ntibabonesherezwe n'umuco w'inkuru nziza y'ubuninahazwa ya Kristo, we gashusho k'Imana. Erega si twebwe twivugira, ariko twigisha Kristo Yezu ko ari we mukama. Tweho tuvuga ko turabasuku banyu kubwa Yezu. Imana yavuze iti, ahahora umwijima umuco nuhakire. Niyo yatsa mu mishaha yanyu ngo iboneshereze ubumenyi bw'ubuninahazwa bw'Imana busayangana mu nyonga za Yezu Kristo. Iryo ni jambo ry'Imana. Ubuninahazwa bw'umukama buzoba kw'isi yacu. Ubuninahazwa bw'umukama buzoba kw'isi yacu. Inge numvirize ivy'umukama Imana agira avumera amahoro y'igihugu ciwe. Nangwa abubaha umukama bari hafi yo gukira, hanyuma ubuninahazwa bwiwe bube kw'isi yacu. Ubuninahazwa bw'umukama buzoba kw'isi yacu. Urukundo n'agatima kibanga bigendane, amahoro n'ubutungane bihana ikaze, umudahemuka azokwamuka kw'isi, intungane imanuke iva mw'ijuru. Ubuninahazwa bw'umukama buzoba kw'isi yacu. Umukama niyatugabira ingabirano ziwe, isi izoca irondoka, ubutungane buzomuja imbere, amahoro nayo amuherekeze. Ubuninahazwa bw'umukama buzoba kw'isi yacu. Dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko yashikirijwe na Matayo. Muri rya misi Yezu yabari abigishwa biwe n'ishengero ry'abantu ati, nimutarusha ubutungane abigisha n'abafarizayo, ntimuzogeza ikirenge mu bwami bw'ijuru. Mwarumvise iryabwiwe ba sokuru ngo ntimwice, uzoramuka yishe bizomuhama ku rubanza. Nanje rero ndababwiye nti, uzoramuka agiriye ishavu mugenzi we azobibazwa mu rubanza, na uzokwita uwundi kirere bizomukwega imbere ya sentare. Amwise naho umusazi azotabwa mu nyenga y'umuriro. Niwaza rero
guhereza ishikanwa ryawe ku ruhimbi ariko ukibuka ko mugenzi wawe agufitiye akajiga, uraca usiga rya shikanwa ryawe ngaho nyene imbere y'uruhimbi, uheze ugende musubize hamwe na mugenzi wawe, uhejeje ugaruke guhereza ishikanwa ryawe. Subiza hamwe n'ingoga n'uwo mushize kubiri mugifatanije akayira, kugira ngo ntahave agushira umucamanza nawe agushire mu ntahe, hanyuma bahave baguta mw'ibohero. Nivyo kwenda bikubwiye, n'isenga utagishuye ntuzovayo. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanye muryango w'Imana, mu buzima bwa misi yose hari vyinshi bishobora kubangamira umuntu. Haraho umutima wehera ugashika kure, wa muntu akisanga ariko aronderera urukiza mu mpande nyinshi, rimwe na rimwe n'ibintazi bikajamwo, akisanga ariko agenza umutwe nk'uruyuzi. Birashika rero ko n'ijambo ry'Imana turisoma turijanisha n'ivyo dushaka gusa, ntidushake ko riduhindura. Nivyo twumvise muri igisomwa ca mbere aho Pawulo mweranda mu kwandikira aba banyakorene yerekana ko umukristo nyawe ategerezwa gutera intambwe akava mu vya kera kugira yakira umwambiro mushasha ukomoka kuri Kristo. Niho ivyijiji bishobora guhera agatera imbere mu nzira y'ubweranda, agashobora kuba agashusho k'Imana muri bene wabo. Ntihagire rero n'umwe yubika umubehe kw'itara ariko naboneshereza abandi, maze bakire umuzimagiza w'urupfu, umuco w'ubuzima bw'amaho wibonekeze. Ico duhamagarirwa no kudahisha ico turi ngo nuko hovugwa amajambo canke hohava haba abatwiyumvira ukutariko bigatuma duhesha kw'ijambo ry'Imana. Umwe wese niyame yibuka ko ari umusuku w'inkuru nziza, maze twemere uburuhe n'ibindi vyose bitubabaza bikomotse ku nkuru nziza. Twihatire kuba agashusho nyako k'Imana muri bene wacu. Ntihagire n'umwe ategwa isoni n'ubwoba no gushingira intahe izina ry'umukama canke ngo akore yikura ico ashinzwe. Ntihagire kandi n'umwe yihebura ngo yananiwe, kuko akagumye bagumako kandi akagoye kokerezwa akagori. Iyo twumiyeko akanyamuneza kacu karaheza kakibonekeza, uko tuba tuzi ko turi mukuri kuzima kw'Imana. Bavukanye muri ubwo buzima bwa misi yose, nitwirinde ibigirwamana vy'iyisi biguma bizimiza abana bariya, ahubwo twihutire kubaboneshereza n'umuco w'ijambo ry'Imana, baheze bave ikuzimu baje ibuntu. Muri bo harimwo abagize umwuga ukuroga, gutanga ishano, ubwicanyi n'ubundi bube gito. Harimo kandi abo umunoho witunga watwaye, usanga n'ivy'Imana batakivyerekwa, bakihutira ariho kuniga abandi no kunyonyeza utwa bene wabo. Nitubasabire ariko kandi mu ngendo no mu ngiro zacu tubabere umuco uboneshereza imishaha yabo ku bwa Kristo Yezu umukama wacu. Niho ubutungane bwacu bwa busumvye bw'abanditsi n'abafarizayo nkuko twavyumvise muri no nkuru nziza. Ni kubera iki Yezu avuga ko ubutungane bwacu butegezwa gusumba ubw'abafarizayo n'abanditsi? Ubwa mbere nuko imvugo yabo itajana n'ingiro. Kuba intungane muri Bibiliya no kurangura ico Imana ishaka, maze umuntu akajanisha ishaka ryiwe n'iry'Imana. Ati mwarumvise bababwira ngo ntimwice, ariko jewe ndababwiye. Mw'ibwirizwa rya gatanu, umukama Imana ahamagarira abantu kubahiriza ubuzima bwa muntu kuko ari ubw'agaciro kandi buhezagiye. Yezu wenyene yerekanye ko kwica atari ugusesa amaraso gusa, ariko ko hari uburyo bwinshi bwo kwica: ishavu, gutukana no gucozanya mu guturira, kwambika ibara abandi, kubatuntuza n'ibindi. Nihagira akadusaba kurondera gusubiza hamwe n'abo bose dufise ivyo tudahurizako mu gihe tugifise ubu buzima, ahandi ho bishobora kuba birebire. Nurabe muvukanyi abantu wabwiye canke wiyumvira yuko utazigera urekurira, uheze utera intambwe yo kugira musubize hamwe. Mu bihungabanya imibano y'abantu harimwo ihohoterwa, aho akaruta kandi kakamira. Yezu ariko ahamagarira abiwe kwisubirako ngo bashobore gutera imbere mu migenderanire n'abandi, usanga ikunze kurangwa n'impari no gushwana, abantu bagashamirana bapfa utuna turiya, rimwe na rimwe amaronko. Yezu arazi neza ko umutima wa muntu ugoye. Nanone imbere yuko umuntu ashika ku ntambwe yo gushiranako na mwene wabo mbere akanamwica, abanza gukuza muri we ishari, inzigo, ugwanko n'umunoho wo kugendera ku bandi. Muryango w'Imana,
umwe wese naraba incuro amaze kwiyumvira abandi nabi akabagirira inzigo akabavuga ukutariko kugira ngo bikunde abakura agashambara kubera batemeye kuba nk'uko ashaka. Bangahe batotezwa kubera batashimishije naka canke kanaka. Mu gihe bareyi umuntu bamwise umusazi baba bashatse kuvuga ko ari umuhakanyi ukwiye guherera mu muriro. Ni bangahe twama twaciriye imanza. Isakramentu y'ikigongwe riduhanagura ibicumuro vyacu. Yezu atwongereye ko iyindi ntambwe dutegerezwa gutera, tukabanza gusubiza hamwe n'abo twashize kubiri, bamwe twasize urubwa kuko igicumuro kitwigiza kure y'Imana n'abantu. Ni vyiza rero kubanza gusubiza hamwe n'uwo wababaje, hanyuma ugaheza ukabandanya ivyawe mu nyuma. Yezu ntariko avuguruza ivyo abahanuzi bagiye barigisha canke itegeko rya Musa, ariko ashaka imitima yacu tuyicorora mu kuyikuramwo ivyumviro bibi n'agatima atari kose, maze dushobore kurabisha bene wacu amaso abaha agaciro. Igicumuro si ivyo gusa turabisha amaso tugashobora no kugira ico tubivuze, ni kandi ivyo vyumviro bibi biri mu mutima wa muntu, ivyo vyifuzo bibi dukuza muri twebwe gushika vyiyarure bizane ingaruka mbi. Kuno musi bisabirenga urukundo n'agatima kibanga bigendane, amahoro n'ubutungane bihana ikaze, hanyuma ubunehazwa bw'Imana bube kw'isi yacu, ubwami bwayo bubandanye bukwira hose. Amen. Mwari kumwe na Patiri Sadite Kenemana wo muri Diocese ya Ngozi. Muhorana Imana.